Kino gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bihe bidasanzwe. Kiri mu bihe ubutunzi butifashe neza bigatuma igitoro kitaboneka. Bigatuma abantu batawakuba mu kubura ingene biyunguruza. Abafise imiduga bakaguma babazanya canke biruka ku masitasiyo aho bumvise yuko kiri. Naho bagira Imana bakakironka ari gike. Bigaca bigira ingaruka mbi ku bintu vyose. No kuvuga ngo ibintu vyose bica biduza ibiciro. Iryo kena ry'igitoro rero rikibonekeza mu gihugu cose. Naho kibonetse ugasanga abapolisi bavyivanzemwo, kiriko kiratangwa nabi. Usanga kiriko kirahabwa uwuzwi. Abandi bagitondeye kuva kera nabo bakakibura. Naho biruko muri izo ngorane hari abanyagihugu bagerageje kugira kigoro. Barondera ukuntu boza baragikura muri Kongo. Abakongomani bakakizana hanyuma nabo bakakibagurira. Mbere n'ukukizana bakakizana abarundi bakakibadandariza bakazogaruka gutora amahera. Ivyo rero bikaba vyariko birafasha kuko abatagifise baca basimbira mu gatumba bakagitora. Ikintu gitangaje kuri leta rero ako kigoro k'abo banyagihugu kanigiwe mu meshi. Muti vyatanguye gute? Abanyagihugu batanguye gukorera aho bita muri zone neutre. Ni kuvuga ngo hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi. Akaba ariho bahanira ico kidandazwa n'abakongomani. Aho rero ngo bari bashimye kuhahurira gusa leta itahabahaye. Murumva yuko isanzwe inahasangiye na leta ya Kongo. Ugo rudandazwa rero ngo bakarukorera aho hantu kandi bikagenda neza. Voilà. Ivyo bigafasha abo banyagihugu b'ivyo bihugu bibiri vyombi. Ariko rero baho muri iyo zone neutre vyarashitse hatera umwuzurira. Muri ya mvura yatuma haba umwuzurira mu gatumba. Ngo baca basabwa kwimukira hino uza mu gatumba. Aho leta niho yaberetse yuko bokorera. Mwico kibanza rero ngo nabura amatari canke abajejwe inzego paraza kugira ngo umutekano gumeze neza, ntihabe ambuteyage mwibarabara, ibintu vyose bakabitunganya. Voilà, kuko nico kibanza nibo bari bakiberetse. Ryaza ryabaye isoko kuko n'amatagisi baratoza. Komine yaratoza amatagisi nkuko mubona yuko batanga n'amaresi. Voilà. Ibi bikerekana yuko ico kibanza cari kizwe n'amategeko ko bahakorera biciye mu mategeko. Ibido yuzuye igitoro bayitangira tagisi y'amajana 500. Umva yuko ikigega ca komine leta yari kwiratorera koyokwe. Voilà. Ngo mu nyuma rero ngo baravuga bati mwabagabo, aha hantu rero nta muriko murahadandariza ni danje. Hashobora kuza umugizi wa nabi ico gitoro akakikubitamwo urusase hanyuma ibara rikaba riraguye. Aha rero tugomba tubatware mu kindi kibanza kuko ngaha hashobora kwaduka impanuka. Abanyagihugu tanka bati yego, bati leta mvyeyi, leta nkozi iratwiyumviriye ko igomba iduhe heza cane dukorera. Voilà. Bati mwebwe nta ngorane, mana yanje. Yewe munyagihugu warakubititse. Warakubititse. Nuko rero ngo baca barabegeranya wampaye inka. Watwara handi hantu biboneka yuko hasa n'ahari mu rupango. Bati shira ngaho imari zanyu rero mukorere ngaho. Imodokari zivuye hariya za Kavimvira, hariya za Uvira, zikaza wampaye inka
zigahininika igitoro gico kirabonetse. Erega abandi nabosha bari mu biharuro bari mu biharuro bagira bati izo modokari nizihininike tukwereke. Asha barabipanze barasubira barapanga. Abanyagihugu bati asha tugomba dukore rero. Bati tugiye tuza twakora. Bari bukore mbone. Basha ibibido bimwe bakavyinjiza ibindi navyo bikirarira mu modokari ngaho. Voilà. Bati ni imari yacu. Aho rero bakava ngaho nko ku mugoroba bagataha. Kugira ngo baruhuke bukeye mu gatondo bagaruke basubire bacaraze. Abanyagihugu tanka rero mana yanje ico batamenye ntibamenye yuko leta iri mu biharuro vy'ukwegeranya vya bibido vy'ukwegeranya ca gitoro w'iki gitwara. Baca bazana imani z'igipolisi wabaye inka. Ngivyo vya bibido barapakiye barasubira barapakira. Basha abafande nabo murababona ari bo bihagarikiye batinjiza uriza. Abanyagihugu tanka ngabo barajumarariwe bati mbega mana yanje ibi ni biki turiko turarota canke turabona ne leta yatweretse aho dukorera none ibi nivyitugiriye. Musi bapakiye amabido arenga ku 6,000. Murumvaga abantu b'Imana aho gahari ku munsi wa 4 w'indwi yahera. Abanyagihugu bati reka sigaho kubera iki none mwebwe mwaduhaye uruhusha mukatwereka naho dukorera hanyuma mukaba mutugiriye ibi bintu ntibishoboka. Abanyagihugu ngo bihinda kwa mere doravire baramubaza bati mugabo ibi bintu turiko turagirirwa nibiki. Mere doravire ati reka mbaze ngo nuko abaza bajejwe intwaro basha baramurahira bati iyo ngingo ntituzwa yifashe. Bati none yatibutse iva mwijuru. Abanyagihugu ngo ntibashizwe babaye inshigwa rimenetse. Basha hajya abanyagihugu ubona mana yanje ni inshigwa rimenetse kabisa. Ngo baca bihinda ku muhuza w'abarundi bati reka turabe yuko badutunganiriza. Ku muhuza w'abarundi barabakira bati none mwebwe mwahora mubikora biciye mu mategeko. Abanyagihugu bati neza cyane. Batengaye n'amaresi ya komine. Ngo mu biro vy'umuhuza baca batelefona buramatari w'intara ya Bujumbura. Baramubaza bati mbega iyi ngingo yoba yafashwe y'ukwaka abantu ibidandazwa vyabo igitoro bahora bidandariza nimwe mwayifashe. Ngo buramatari arasimba arabarahira atekada ivyo bintu jewe ntavyo nzi sinzi wafashe ingingo. Kugira umuhuza ari hanze twakwiriwe n'umuhanuzi wiwe n'uburyo gushikana abantu mu biro vyiwe abantu babiri kandi twayaze neza cyane. Ntiyatebeje gusa arondera nimero za buramatari yazironde kandi yazironse. Ntiyatebeje guca telefone ya buramatari. Bantu b'Imana mwumenya ko buramatari yatwihakanye ko atanivyazi nkuko mutubaza tugenda kuri zone niho batuzi niho baza kutwakira. Buramatari yatwihakanye ko atavyazi. Kimwe gusa yarigeze kuba yumva ko ari akagwi k'abantu gafasha abantu igitoro mugabo ntabazi. Niyatashi Umuhani we yavuze ati bahari. Uwundi nawe agize ati ni hatariyumu. Ubu kuri no saha tugeze ko abakongomani nabo ntiborohewe bariko bimyizi bafu kuko murumva yuko ibidandazwa vyari vyabo nabo nyene bari ngaho bahombeye hamwe n'abarundi. Ndabona ko Mugwete umushinga mateka wo muri Sud Kivu yitwa Claude Misale Mugombegwa
yandikiye buramatari w'iyo ntara, ni ukuvuga ngo ni intara bihana urubibe n'Uburundi, gukora ibishoboka byose kugira igitoro c'abadandaza bato bato b'abakongomani cafatiwe mu Gatumba gisubizwe beneco. Gushika ubu ntibaramenyeshwa n'Uburundi igituma batwawe utwabo. Buramatari w'intara ya Sud Kivu yari yatanze itariki 11 z'ukwezi kw'indwi mu 2024 uruhusha rwo gushorera igitoro mu Burundi mu gihe bidahungabanya umutekano. Voilà, gushika ubu rero murabona yuko abarundi bakenya igitoro. Ico gitoro leta yarakiborotse, no kuvuga ngo ico gitoro leta yaragitwaye. Ntibaramenya imvo yatumye ico gitoro gitwagwa, ntibaramenya uwatanze itegeko ryo kugira ngo ico gitoro gifatwe. No kuvuga ngo iyo ngingo ntawuzi ko yatibutse iva mwijuru, ntawuzi yuko ari umukuru w'igihugu yayitanze, ntawuzi ko ari umushikiranganje wa mbere yayitanze, ntawuzi yuko ari umukuru w'igipolisi yayitanze. Nta muntu n'umwe aramenya ikintu na kimwe. Bikoze coco nk'uko rwandiko uyu mushinga amateka yandikiye ubu buramatari wa Kongo, yanditse agira ati biragaragara yuko imigenderanire y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Burundi iriko iratosekara. Ivyo aba badandaza b'abarundi bariko barahomba, aba badandaza b'abakongomani bariko barahomba. Abadandaza b'abakongomani bahora bizera abarundi bakakibadandariza bakazogaruka kurondera amahera. Murabona yuko bivuye kuri leta y'u Burundi, bivuye ku myifato ya leta y'u Burundi, aba badandaza b'u Burundi bariko baratakaza ubwizigirwa. Voilà, urumva rero ingene bipanze. Ico tugomba kuvuga ni icayi, iyi myifato ya leta y'u Burundi, iyi myifato yifatwa ry'ingingo abantu batamenya iyo zivuye, ibi bitera akajagari mu bantu, ibi bitera confusion. Ni gute woha uruhusha abene gihugu batangura gukora, batangura kwiyungunganya, batangura gusaba utudeni ahantu aha na hariya, hanyuma ugacuza ukayora vya bidandazwa vyabo ukikorera ugatwara. Viriye ko boba bakuye imitahe mu mabanki, amabanki ashobora kuba kino gihe ariko arabiruka inyuma, canke bashobora kuba batije udufaranga ahantu bari bafise ukuntu batanga inyungu bimwe vyo kwiyaranja. Ubu rero bikaba vyahagaze, abanyagihugu bakaba bariko bareraguza. None imyifato nk'iyi yoshobora gutuma igihugu gitera imbere, yoshobora gutuma abanyagihugu batera imbere? Ibintu vyoshoboka. Ubu bamwe bahora bakura gatoro ngaho ntibakikaronka, ubu basigaye birukana kasenki, basha amakaritiye n'amakaritiye bakayamara biruka barondera agatoro. Bamwe bahora badandaza ako gatoro nabo kakaboneka vyoroshe, bakaba bariko barasaidiya ubwanwa bwafutse umunwa. Ijambo ry'Imana naryo riravyerekana neza. Aha turavye mu gitabo c'imigani igihe ca 29 ku murongo wa 2 haravuga ngo iyo abagororotsi bagwiriye, no kuvuga ngo iyo abagororotsi abantu b'intungane bariko baratwara, abantu baranezerwa. Ariko ngo iyo umunyakibi aganza, no kuvuga ngo iyo abanyakibi baganza, voilà, ngo abantu baraniha. Mu yandi majambo baraniha kubera umubabaro. Mu vy'ukuri turasavye umukuru w'igihugu kugira ngo ibi bintu abidadanure, igihugu basubizwe utwabo. Nimba ico kibanza barakibatse babimenyeshwe, nimba bagomba kubadugiriza ko amatagisi navyo nyene babimenyeshwe. Mugabo ivyabo bireke gufatwa ku nguvu, aka n'akarenganyo katagira ingene kavugwa. None ivyo bariko barahomba bazosha babibasubiza?
aba banyagihugu baba Barundi n'abakongomani nibo babatunganiriza ibi bintu ntibitume imigenderanire y'u Burundi na Kongo itosekara. Abarundi bashorera ibidandazwa bitari bike muri Kongo, abakongomani bagashora ibidandazwa bitari bike mu Burundi, bakaza kurangura mu Burundi, bakazana amadolari. None ubu iyo nako kadolari gakeya kahora kava turuhe tuhazibire, ubundi dutebe tubimbura bwenge gushika kuri runo rugero. Vyafashwe ku mvo z'umutekano, naho nyene bo bimenyesha abantu bakabimenya. Vyoba vyiza umukuru w'igihugu akoreye kuri bino bintu, kuko leta ikabandanya igira ibintu nk'ibi, nayo iriko iratubwizigirwa ku bene gihugu. Abene gihugu batera bayihinyura bavuga bati iyi leta biraboneka yuko itifuza ko tubaho neza, iraboneka yuko itifuza yuko turonka ico dushira mu mufuko, nkuko yari yavuze ngo umufuko wose uronka amafaranga, umunwa wose nawo uronka icurya. Twizere ko bigiye kugenda neza, Imana nibahezagire. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ijuru ry'abarundi bose turamuhaye kaze.